banza witosore ugutosora abandi raba mu jisho ryawe uzuyemo ibivu gusa ejo unosora banza witosore baseka batikwije yavyaye n'abakwaje batakanwa mfura yanje abantu barasukana uritonda mu kuyaga ntuzobe barahomuka ururimi mwuzukuru urwawe uraruzigama abantu bavuga menshi yose ntuzuyemwe uravuga wowe ivyo uzi ivyo utazi urabaza nawe kirogorogo uvuga menshi siko kuyamara umubu uzira urwamo rwawe wibwira ngo bawukomera amashi naho bariko barawica mbega hanga wishwa niki jewe nishwe nuko abagabo nyamara bawuzishwa n'akarimi kawe wewe reka singo dasu okay DJ sigaho kuvuga guzwa wewe hoyereka kutumisha yabandi arikorani ngoga arikorani ngoga arikorani ngoga arikorani ngoga bana kini wewe katiruku le grand vaillant femi deja baba bigire bandugwe Nisamirizi y'ivyiza vy'i Burundi isamiranira kuri 92 n'ibice bitandatu kwizina ni Deborah na Kisumba mugiye guteramana dushimire mwebwe mwese abakunzi bisamirizi y'ivyiza vy'i Burundi kaba kandi nimbonesha kure RTBB muriko muradugurikirana mushobora kuba muriko murava ku mirimo yanyu ya misi yose canke mukaba mukiri ku mirimo canke mukaba muri aho muteramiye canke muteramiye mu mihira yanyu ndabashimire kuba mushishikara kutwereka yuko muri kumwe natwe haba no kumbuga ngurukana bumenyi rero muri kano kanya tugiye kuganira ku ijambo urusaku iyo bavuze ngo urusaku mbega kuba ariko baratwumviriza twumva ijambo risigura gute iyo bavuze rero ngo urusaku twumva amajambo menshi barashobora kuvuga ngo naka n'umunyarusaku canke kwa naka n'abanyarusaku hari rero ijambo ngo urusaku iyo bavuze ngo urusaku ni kuvuga yuko bavuze ngo gusakuza umuntu ashobora kwitwa yuko asakuza iyo ashobora kuba dufate ari nk'ahantu ugasanga ariko ararondera kumviriza banaka canke naka ibyo ariko arashaka kuba yovuga abwira abandi bantu ugasanga uwo muntu ariko ararondera kuba yo kumviriza ibyo naka ariko arabwira abandi bantu canke banaka bariko bararondera kubwira abandi bantu uwo muntu bitamurabo ugasanga ariko arondera kuba yovyumviriza nivyo bita ngo ibintu ngo gusakuza muri kano kanya rero tugiye kuganira ku bintu bijanye n'ijambo rikunda kuvugwa ngo urusaku mbega urusaku niki iyo bavuze urusaku rurafise amaherezo meza canke rufise amaherezo mabi mbega ari akamaro ko gusakuza canke k'urusaku canke nta kamaro bifise uyu n'umuririmbyi rero mumaze akanya muriko murakurikirana isamirizi y'ivyiza vy'i Burundi RTBB aho twariko tubacishirizamwo indirimbo ya Femi Dojaba batazira Marshare azwi ku izina kandi rya Felicien Minani Sengiyumva uwo nawe kumbure kubakunda gukurikirana ino samirizi yaratubwiye yuko ari uwo muri komine Isare aho bita muri zone Nyambuye ni kuvuga yuko uno muririmbyi rero mu majambo yiwe ariko aravuga muri ino ndirimbo aravuga ngo urusaku ngo gusakuza iyo umuntu rero asakuza burya ntibaza yuko atabugabo bwiwe buba burimwo turaza kubikurikirana turacari kumwe namwe ni Deborah na Kisumba kuba ariko baradukurikirana reka shimire mwebwe mwese muri ko mudukurikirana aho muri hose
batinya igira yemwe batumisha ayabo baka aha turi hari abandi itonde uraca ugacana ayandi mbega hanga wishwa niki jewe nishwe nuko abagabo nyamara bawuzishwa n'akarimi kawe wewe reka singo dasu okay DJ numuririmbyi Femido Jaba aho twabashiriyemo indirimbo yiwe ivuga ibijanye n'urusaku ariko ngo akanwa wewe ngo kanwa ni kuvuga yuko nkuko namaze kubibabwira ni jambo rivuga ngo urusaku. Iyo twumvise rero urusaku akenshi ijambo urusaku kirakunda kuvugwa ku bantu ubona yuko umenga ushobora guharura ko hatabaye ukwiyubaha. Iyo rero urusaku rwiswe ko ari urusaku nyene neza na neza urasanga utunenge tumwe ushobora guha umuntu iyo yagaragaye yuko ari umunyarusaku canke umunwa ugashobora kubona yuko atari umuntu yiyubashe koko kubwo kuba yagirizwa yuko hari urusaku yashoboye gushira ahabona. Femido Jaba rero aravuze ati uzitwa n'akarimi kawe. Iyo rero umuntu ashobora kuba yagirijwe canke yamaze gufatwa kubijanye n'icitwa urusaku akaba yashoboye kuvuga ati nk'akarorero ushobora kuba wumva ati naka yavuze naka uku baganiriye ibi nibi ariko ugasanga bya bintu abantu babiri baganiriye dufate umwe yashoboye kuja kubibwira uwundi muntu maze ivyo bintu yashoboye kuja kumena nk'ibanga avuga urusaku bitari bikuye ko ashobora kubisohora akabisohorera kundi muntu babiganiriye ari abantu babiri. Ivyo rero ni vya bindi bica vyitwa urusaku. Iyo rero bimaze kwitwa urusaku umaze kuvyumva mu gihe abo bantu babiri baganiriye hakabamwo kuba hari uwagiye kubivuga akamena ibanga kumbure vyari ibanga canke bitari bikuye ko nakayumva ko hayo naka baganiriye akenshi rero uwo yahawe amajambo y'ivyavuzwe ku bantu babiri basa nk'abari ko baganira nk'ibanga uwo muntu rero arahaguruka akavuga ati jewe ibi bintu naka yamvuze ko sindabigarukiriza ngaha ndabishira ahabona kuko yamvuze ko ibintu bitabaho. Uwo muntu rero zanye vya bintu baganiriye ari babiri kubizana kuri wa wundi vyari biraba abizana ukutariko arirengereza ko kugira ngo ashobore kwitwa ko ari umweranda kumbe nawe ntashoboye kuvuga ivyo yashoboye kuvuga mu gihe bariko baganira ari abantu babiri. Ico rero nico kintu citwa urusaku rero kandi mugabo tubigarutse urusaku rurashobora kwitwa urusaku rukiza naka kashobora kuvuga ati yewe bakuvuze muri ibi bintu ibi nibi banaka bakuvuga uku uraraba neza ukuntu ushobora kubikina kugira ngo banaka ntibaze bakuronke. Ivyo navyo ne birashobora kuba kwitwa urusaku ariko urusaku dushobora gukura mu kinogo canke mu manga umuntu kubwo urusaku aje kumena rukarokora uwari kuba yogira ingorane. Ariko mugabo ndabasubiriremwo urusaku icitwa urusaku hamwe ruraba urusaku rukaza ruvugwa uko rutari ruri n'amajambo azavugwa yumviswe canke yabonekanye yagaragaye aha naka canke kwa naka ariko mugabo ayo majambo mu kuja kuyasubiramwo uko naka yayumvise akaca yirengerezako agaca yitwa urusaku. Ushobora kuja kuvuga ati naka yambariye ibi nibi ariko mugabo ndashaka yuko utaza kugirani utaza kuyavuga
mugabo y'amajambo canke batamubwiye ati amajambo nutayavuga naho toyavuga canke naho utoyavuga ugasanga wa muntu aragiye kuyavuga ati burya twari kumwe na banaka ivyo twavuganye nibi ivyo bayaze nibi barakuvuze bakuvuze uku nuku nuku ugasanga uwo muntu ntafise icemezo c'ivyo bintu ariko aravuga kugira ngo ashobore kwagiriza banaka ati ibi bintu naka yavuze naho byagaragaye yuko ari vyo ku buryo bashobora kumuvuga ni kuvuga yuko wa muntu amaze kuvuga ati rero kuba bashoboye kukuvuga uko wa muntu ugasanga aravuze ati ko bamvuze ndashaka yuko ndabishira ku mugaragaro kugira ngo ivyo bintu bishobore kugirana bishobore kuja ahabona kuko si ibintu vyiza ndabeshegwa ivyo bintu bavuze aho mwari muri kumwe ivyo bintu jewe ivyo bintu ntavyo nzi barambeshera ugaca usanga rero wa muntu aciye agenda reka rero tubagaragaze kugira ngo bashobore kumenya yuko ivyo bavuga ku bantu bikwiye yuko babigabanya wa muntu ugasanga wanashima ivyo bayaze vyabaye ibintu bitari vyo vy'urusaku kubera yuko bizwi ko rwari urusaku yari amajambo yariko arementanywa kuri naka ugaca usanga yuko baciye biga babantu wa mugwi wa babantu baciye biga ati turamwiyambura kuko nta cyemezo cyuko ubwo rusaku twebwe twaruvuze canke ayo majambo twayavuze nivyo rero umuririmbyi Femido Jaba nguzicwa n'akarimi kawe iyo rero ugiye kuvuga ivyo mwashoboye kuyaga n'abandi bantu kaja kubimena ibanga bifise uwo vyari biraba banaka barashobora kukwiyambura canke naka arashobora kukwiyambura ati jewe naho twigeze tubiganirira mugere udafise ivyemezo udafise amajwi ushobora kuba waramufatiye muri telefone canke muri kamera kavuga ati naka yambariye ibi nibi none uwo muntu rero arakwiyambura kubera yuko naho uza kuvugiriza muri kaseti yuko ayo majambo yayavuze mu gucoza naka canke mu kuvuga naka uko atari ni uvuga rero nivyo bintu turiko turaganira kubijanye n'ijambo urusaku mbega urusaku niki mwibuke yuko nababwiye yuko urusaku rushobora kurokora umuntu canke rushobora kwica umuntu rushobora kwica umuntu wa muntu yitwa yuko ari umunyarusaku umunyarusaku rero arashobora gukiza canke akica ni Femido Jaba iyo rero turiko turavuga ijambo urusaku akenshi rero birakunda kugaragara yuko abantu bitwa ko bavuga urusaku akenshi biravugwa ko bikundwa kaza ugasanga naka agiye kwa naka kuvuga ivyo arivyo byose yiyumviriye abeshira uwundi muntu canke mugenzi we kugira ngo uwari karabibwira agira akantu amukurako ngurakoze mwana ngurakoze muntu nukuri ngo biragaragara yuko nkunda kumbe naho nurusaku n'ibintu bitabaho n'ibintu bitari byo kugira ngo naka abone yuko akunzwe canke naka abone yuko hari ico bamaraniranye ariko mugabo naharuwe yuko ari ijambo ry'urusaku umuntu rero ashobora kwigira ko umuntu akunzwe cyane canke akunda abandi ariko mugabo ivyo byose akabikora muri ya nzira yo kuba umunyarusaku ageze rero umuntu w'umunyarusaku turashobora kumuvuga yuko hamwe yikundwa kaza ugasanga ariko aragenda kumuhana canke ahariho hose canke mu biro kwa naka kugira ngo
avuge ibitari byo mu kubeshera uwundi canke mu kwambika ibara uwundi, ariko mugabo ugasanga bigarutse bimumenekana bikitwa urusaku, bigiye gutozwa bikagaragara yuko vyari urusaku. Ubwo rusaku rero rurazunguruka rukagaruka rumena mu gahanga wa muntu yagaragaye yuko ari umunyarusaku. Agese rero barakunda kuvuga ngo kwanaka, hari abantu rero bamugaye, ushobora kuvuga yuko bamugariye mu bintu byo kuba bari abanyarusaku, ugasanga ijambo yumvise kizire yuko rimuguma mu kanwa kiwe canke rimugumamwo. Barakunda kuvuga ngo sindi akabati. Hari igihe rero ushobora kuvuga ngo sindi akabati mugabo ugasanga ibyo bintu uragiye kubivuga ngo nuko utari akabati, ariko mugabo bikakubera ibara ryirabura. Bariko baradukurikirana mushobora kuba mwadufatiye hagati ni kwisamiriza ivyiza by'Uburundi RTBB isamiranira kuri 92 n'ibice bitandatu hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu micungararo. Ndababibutse yuko muri kumwe na Deborah Nakiyisumba, aho turiko turaganira ku ijambo urusaku. Mbega urusaku ni iki? Mbega abantu bafise ubitwa ko bafise urusaku bagaragara ku rusaku, mbega boba biyubashe canke boba batiyuba? Iyo keshi rero tubigaruke ko umuntu agaragaye ku rusaku yashoboye kuvuga hamwe barambugwa yuko atabugabo bwiwe afise canke atabuntu bwiwe afise, atabushinga nahe bwiwe afise, kubera yuko hari urusaku yashoboye kuja kumena bitari bikenewe. Ariko mugabo hari urusaku ndagaruka ko urusaku rushobora kwitwa urusaku ariko mugabo rugaragaza ububi banaka bariko baravuga ati ibi bintu ntivyari bikwiye, canke urusaku rugaruka ruzunguruka ati ibi bintu nanje kuba ndavyumvise ntibigarukira ngaha kuko ni ibintu bishobora gufatisha naka akagwa mu kaga. Ibyo bintu rero nibyo kwitonderwa. Ikintu citwa urusaku turakwiye kwiyumvira, mbega ibi bintu hamwe ndabivuze nanje sishobora gufatwa canke sishobora kwitwa umuntu mubi. Ibintu rero arigihe rero ibintu bishobora kuvugwa ugasanga neza na neza ni ibintu bitabaho, ugasanga nukwiye kuvyigumizamwo uwo bimbiraba, ugasanga wamutumbereye ukabimubwira ati biri uku nuku nuku. Ukuri ntagucira uruhande, kuvuga ukuri ntikubuza ubuvumba, byaco wemera ibitemereka ngo ndiyo bwana umukomyi w'amashi, boganza asabwa usabiriza abandi, oya sigaho guhemuka nguramukeye. Uganira ubutungane, haguruka haguruka, uganira agateka kawe bamwitiro, ikangure wihubundu, ubugabo burihabwa. Haguruka uganira ubutungane, haguruka. Kubayiko baradukurikirana, uwo ni Femido Jaba. Dushimire abaririmbyi bose aho bari hose, mu ndirimbo zabo uriko urazikurikirana. Hari benshi bagenda batamba ariko batariko barumviriza amajambo agize izo ndirimbo z'abaririmbyi. Dushimire rero abaririmbyi aho muri hose abashobora gukompoza amajambo atandukanye maze bakayashira mu miziki. Tubashimire kuko hari inyigisho nyinshi mugenda mutanga, kumbure bamwe n'abandi badashobora gutahura ni jambo urusaku. Iyo rero bavuze ijambo urusaku twumvise yuko
iyo ubwo rusaku rushobora kuba ruriko ruravugwa ku muntu ko ari umunyarusaku, hamwe hamwe rero biravugwa yuko ari umuntu atiyubaha ata bugabo bwiwe burimwo. Ariko mugabo hari abafise urusaku abitwa ko bamugariye mu rusaku, ugasanga n'amajambo y'urusaku aja kuboha, aja guteranya abantu ugasanga bamira mu ngorane, bamira mu bibazo bivanye n'urusaku rwanaka. Turakwiye kuraba mbega naka, kuko hariho abantu bararahiye baravuga bati jewe nta muntu n'umwe azoshobora kuvuga uwundi nabi ku bintu bitari vyo canke kurementanya ibintu bitari vyo kuri naka. Iyo bavuze ijambo rero kubahuka kuvuga niyo majambo umuntu avuga ati ibi bintu bivuzwe biragaragara yuko ari urusaku, n'ahari uru rusaku ndarumena kugira ngo rugaragaze naka ko ibi bintu avuze adakwiye kuba yobicisha mu kanwa kiwe, kuko ari ibintu biturira igihugu canke biturira abenegihugu. Uwo muntu rero ugasanga ya majambo yarashoboye gushigwa ahabona, aragiye kuyashira nawe ahabona, yakwitwa ngo n'amajambo yari yugaraniwe mu bantu bangahe uko bari bahejeje kuyavuga. Wa muntu rero agaca yubahuka akavuga ati ibi bintu biragaragara yuko ari urusaku, ibi bintu biragaragara kuba bivuzwe, nanje ngomba ndabivuge nk'urusaku. Ariko ugasanga uwo muntu nabivuze nk'urusaku ntacyo yongeye ko canke ntacyo arengejeko, kugira ngo ahashe bantu bo kuvuga amajambo atariyo, amajambo y'urusaku. Kuko iyo amajambo asohotse aragaragara yuko atari urusaku. Ushobora kuvuga naka nguku nuku, kumbe naka naho uvuze amajambo n'amajambo yirementanya. Wa muntu rero, wa muntu w'imvuga kuri, wa muntu adashaka gahohotero canke adashaka gucinyiza ikijanye n'ubutungane, ni kwa kundagaruka ashira ahabona ya majambo yavugwa, ugasanga birasohotse nk'umengana urusaku, mugabo n'urusaku ruje kugira gushira ahabona inkozi z'ikibi. Rero iyo abaririmbyi bariko bararirimba indirimbo zitandukanye, turakwiye kuza tumviriza amajambo bariko baravuga ko ataco ashobora kuba yodufasha kugira ngo dushobore kuyigako mu kubaho kwacu. Rero nababwiye yuko hari amajambo yitwa y'urusaku aza kuvugwa kugira ngo naka ariko arayumva, ariko arayavuga, ashobore kuba yogira icyo arokora muri ya majambo yavugwa. Umunwa rero manzura habe ivyo bintu ugomba umene nk'amabanga mwaganiriye nanaka, mwavuganye nanaka, mbega ibi bintu si ibintu biza gucinyiza naka canke si ibintu biza guterera mu kinogo canke si ibintu biza gutsitaza naka. Niyo nababwiye yuko urusaku rushobora kuba urusaku rwica canke rugakiza. Ariko mugabo turiko tuganira ku bijanye n'urusaku, ariko mugabo hari abantu kandi bashobora kuvuga amajambo bishakiye, ugasanga mbega amajambo ariko aravugwa canke amajambo ndiko ndavuga ubwo sinoba ndiko ndatuma canke noba ndiko ndayaga bisanzwe. Hari rero umuntu ashobora guharura ati mbega aya majambo naka ariko aravuga birakwiye yuko noyigumizamwo canke angumemwo. Akenshi rero hari amajambo umuntu n'uwundi bashobora kuganira, ugasanga ntiyari amajambo meza aryohera naka ariko arayumva, ariho haho oyagaruka
azunguruka agashika kuri wa wundi yaragenewe ati wewe naka avuga uku nuku nuku uku nuku nuku rero simbona yuko vyoguma biruku uye ugasanga wanashima n'amajambo yo kumukebura canke n'amajambo yo kumugaragaza yuko ari umugesera canke ari umuntu atabaho ugasanga ya majambo samajambo si ibintu vyiza biriko biravugwa kandi naho byitwa yuko ari ibintu bibi biriko biravugwa kuri naka ugasanga ni ibintu vy'urusaku ni ibintu vyiremenanya rero akeshi abantu barakunda kuca bazungurukana bikagaruka nk'umengana urusaku ariko mugabo bija ku gukebura naka ati naka ariko kuvuga uku nuko nuko mugerero wa muntu aje kubwirwa ati naka rikavugwa ariko avuga uku nuko nuko birazunguruka ati naka ntibikwiye yuko ibi bintu no vyigumizamo ntegezwa kubishira mu bagabo kugira ngo ibi bintu nshobore kumenya neza na neza impamvu abivuga nariga ataho duhuriye n'ivyo bintu ariko aravuga rero ari rusaku rero urusaku ruza rushira habona kugaragaza naka ububi afise kugira ngo ubwo rusaku ariko aravuga rushobore kuba ruja habona naka akubitwe mu gahanga kugira ngo ashobore guhindura iyo ngendo y'amajambo avuga atari meza ku bantu abantu bavuga menshi yose ntuzuye uravuga wowe ivyo uzi tutazi urabaza nawe kirogorogo uvuga menshi siko kuyamara umubu uzira urwamo rwawo wibwira ngo bawukomera amashi naho bariko barawica mbega hanga wishwa niki jewe nishwe n'uko abagabo nyamara bawuzishwa n'akarimi kawe akenshi rero birakunda kugaragara yuko abantu bitwa ko bavuga urusaku akenshi biravugwa ko bikundwa kaza ugasanga naka agiye kwa naka kuvuga ibyo ari byo byose yiyumviriye abeshira uwundi muntu ucanye mugenzi we kugira ngo uwo ariko arabibwira agira akantu amukurako ngo urakoze mwana ngo urakoze muntu ngo nukuri ngo biragaragara yuko unkunda kumbe naho n'urusaku n'ibintu bitabaho n'ibintu bitari byo kugira ngo naka abone yuko akunzwe cyane naka abone yuko hari ico bamaraniranye ariko mugabo naharuwe yuko ari ijambo ry'urusaku umuntu rero arashobora kwigira ko umuntu akunzwe cyane canke akunda abandi ariko mugabo ivyo byose akabikora muri ya nzira yo kuba umunyarusaku ageze rero umuntu w'umunyarusaku turashobora kumuvuga yuko hamwe yikundwa kaza ugasanga ariko aragenda gumuhana canke ahariho hose canke mu biro kwa naka kugira ngo avuge ibitari byo mu kubeshera uwundi canke mu kwambika ibara uwundi ariko mugabo ugasanga bigarutse bimumenekana bikitwa urusaku bigiye gutozwa bikagaragara yuko vyari urusaku ubwo rusaku rero rurazunguruka rukagaruka rumena mu gahanga wa muntu yagaragaye yuko ari umunyarusaku hari abantu rero bamugaye ushobora kuvuga yuko bamugariye mu bintu byo kuba bari abanyarusaku ugasanga ijambo yumvise kizire yuko rimuguma mu kanwa kiwe canke rimugumamwo barakunda kuvuga ngo sindi akabati hari igihe rero ushobora kuvuga ngo sindi akabati mugabo ugasanga ibyo bintu uragiye kubivuga ngo nuko utari akabati ariko mugabo bikakubera ibara ryirabura bariko baradukurikirana mushobora kuba mwadufatiye hagati ni kwisamiriza ivyiza by'Uburundi RTBB isamiranira kuri 92 n'ibice bitandatu hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu micungararo
aho mudukurikirana kuri 92.6 kuri ntagucira uruhande kuvuga ukuri ntikubuza ubuvumba yaco wemera ibitemereka ngo niyo bwana umukomyi w'amashigo ganza asabwa usabiriza abandi oya sigaho guhemuka nguramukeye uganira ubutungane haguruka uganira agateka kawe bamwitiro ikangure wihubundu ubugabo burihabwa haguruka uganira ubutungane haguruka kuba yuko baradukurikirana uwo ni Femido Jaba dushimire abaririmbyi bose aho bari hose mu ndirimbo zabo uri kurazikurikirana hari benshi bagenda batamba ariko batariko barumviriza amajambo agize izo ndirimbo z'abaririmbyi dushimire rero abaririmbyi aho muri hose abashobora gukompoza amajambo atandukanye maze bakayashira mu miziki tubashimire kuko hari inyigisho nyinshi mugenda mutanga kumbure bamwe n'abandi badashobora gutahura n'ijambo urusaku abantu baragoye kandi baratangaje bananirwa n'ivyabo bagashingwa n'ivy'abandi akarimi kavuga inagore karagororoka kuvuga abandi nabi biraborohera yaco musuzugura abandi reka kagayo bakwishima umuntu yoshimwa n'abandi kuri iyi si abantu twese turangana abibaza ko baruta abandi n'ibijuju intimenya bigira yemwe badumisha ayabo bakavuga Radio Tere